Mvuge jewe nka Fabrice Manirakiza canke nka Ubaka Nation Group ko tujujwe umunezero cyane kuba leta mvyeyi leta nkozi iduhaye novuga ati opportunity yo kwerekana kurusha ibikorwa canke ubuhinga bw'abana b'Abarundi ndetse no muri diaspora mvuga ko ari insinzi kuri twese canke ari intambwe kuri twese nkavuga ati rero iki ni igikorwa cy'Abarundi twese si igikorwa ca Fabrice si igikorwa ca Ubaka Nation Group ni cy'Abarundi twese ati kubera iki mu buhinga tugiye gukoresha kugira ry'isoko rikuru rya Bujumbura risubire kubakwa obviously wari we wese arazi ko hakenewe uburyo bwo gukora ivyo bikorwa nkavuga ati ubwo buryo rero tugiye gushiraho ikigega rusangi c'Abarundi bose babara Abarundi bari ngaha mu Burundi babara n'Abarundi bari muri diaspora cyane cyane bari muri diaspora ico ni kigega kizoha karyo Abarundi bo muri diaspora kuguramwe imitahe ku buryo umutahe umwe uzoba uri ku mafaranga ngana ijana na 3 y'amafaranga y'amadolari umurundi nawe ari ngaha yazoba ari ibihumbi 103 by'amafaranga y'Amarundi urumva ko mu cipfuzo cyacu canke mu mbono yacu ni mu nzira yo kugira na wa murundi wa ruguru umwe wahari y'inyange canke wa mutaxivero aronke opportunity y'ahantu ashobora gushira amafaranga azoja gukora imigambi y'iterambere kugira nawe mu kazoza novuga ati tureme bya yambona kazoza yanye n'icubahiro y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ni ikintu wanashaka kuva aho dutanguye kuvuga ko tubishoboye canke twobigerageza twarose abantu batari bake bavuga ati twari nimudushire ku kibuga misi yose batubaza ati none bazobyibemerera ryari bizogenda ryari bizoja mu ngiro ryari uno munsi rero murumva ko ari insinzi canke umunezero ukomeye kuri twese nk'Abarundi nkavuga ati ico kigega kizofinansa imigambi itandukanye y'iterambere ry'igihugu no mu masektere atandukanye usivye infrastructure gusa kuko nko ubushize mwarumvise se Barundi avuga ati ni giki kibuze ko dushobora gutransforma novuga ati ubutare bw'i Burundi keje uzagusanga ari ya mafaranga y'agaciro abuze ubu rero n'umuryango novuga ati leta yugururiye twese nk'abipfuza iterambere ry'u Burundi cyane cyane aba diaspora urumva ko umudiaspora hariho hose iki ni kigega kizomwugura amarembo yo ho gushiramwo amafaranga yo novuga ati uguteragira imbuto y'iterambere kugira no mu kazoza tuzobandanye novuga ati tureme Burundi budakeneye ifashanyo ziva hanze ahubwo tureme Burundi bwo nyene bwifise hanyuma dutere n'iyindi ntambwe iri hejuru yo ngaho mu nzira yo kuba dushobora no gufinansa n'amaproje mu bindi bihugu rero nkavuga ati uno munsi natwebwe kaba kajyo ko kugurura ku mugaragaro ko abipfuza kuba muri uwo mugambi w'ico kigega ko botangura kuyandikisha twari tumaze iminsi tuganira na Banque Centrale BRB kubijanye n'umutekano nihagira umuntu yiyumvira ngo ayo mahera yahaye Fabrice no amenye yuko ayo mafaranga yashize mu kigega kiri protege gisa amategeko akigenga urumva ko na leta yagumye twibutse ikintu cyitwa amategeko ku buryo uwari we wese ajyama gasinzira akamenya ati aho nashize umutahe wanje niho nzo kwimburira hagire numwe yo hava yiyumvira ngo ni ivy'umuntu yumve ko ari bya bose kuko byari byoroshe yuko tuja kurondera aba investisseurs hanze ngo bazana amadolari ariko dushaka ko Abarundi bonyene abari bo bavyikorera ku buryo na wa murundi wa hari ya ruguru azoza ibujumbura akavuga ati ngiki ikintu nanje fise mu ruhara rero abipfuza kuyandikisha kuja muri ico kigega turafise novuga ati tubasaba ko borungika amazina yabo ibihugu barimwo ama nimero yabo ama email ivyo byose hanyuma nimero umuhora bashobora kubirungikako ni guteranya 257 76 96 87 ubusa gatanu canke 6 6 6 6 59 79